jewe ngoma mvuge kuri Niyombare uyu munsi. Kuvuga Niyombare umengo ni ibintu vyoroshe, kumugira igikoko no kuvuga ko ari we adafashwe Uburundi butazopfa buronsa amahoro, imigenderanire y'Uburundi n'u Rwanda itazocoboka. Nukuri ico kintu tukwiye kucanga. Niyombare bariko bamuhora iki? Niyombare ni igiki we wenyene? Ni igiki igihugu cobura kubera ko Niyombare atafashwe? Uwo muntu ko yagwanye muri bo bamuzi ni uyu ariko aravuga, numvise Ndikuri ariko aramuvuga nkaca avuga nyene ko nimva bazoyimba ko nibiki bazogira gute, akaca avuga ngo abantu ntibazi igihugu cavuye. Kutamenya igihugu cavuye nimva bisigura kuba abantu baragwanye muri CNDD-FDD. Mbega Ndikuri yoba we yararushije Niyombare kugwana? Ko bariko baravuga bati Ndikuri yakomeretse umwanya wa mbere nyene amara iyo myaka atagwana, Niyombare ko yagumye ari umutegetsi muri iyo rebellion yabo. Ni gute uwo mubwira ngo ntazi igihugu cavuye? Nimba atazi igihugu cavuye, vyagenze gute ngo uwo muntu bacyamukira umukuru w'ingabo z'u Burundi ari wa mbere bizeye muri bo ngo abarongorere igisirikare? Vyagenze gute umuntu nk'uyo ngo ariwe baha gutwara iperereza ry'u Burundi, nimba atana na kimwe amaze, nimba ari umuntu atabona igihugu kiva niyo kija? Twebwe ico tumuziko Niyombare ni umuntu yubahutse kuvuga ukuvuga. Mu kwezi kwa kabiri 2015 Niyombare yabaye nk'umuprofeta, yandikira Perezida Nkurunziza aramubwira neza ibizoshikira Uburundi hamwe yohirahira agakora ikiringo cya gatatu. Uravye note de renseignement ya Niyombare, ivyo yanditse vyose vyagenze uko nyene. Muri ico gihe umuntu yaragejwe amabanga yiwe agakora akazi neza kiwe, agatanga iyo note. Buriya ikosa nuwerekanye ibizoba canke ikosa nuwanse kumva impanuro z'abari bagejwe amabanga kandi bari bagejwe kumwereka ingene igihugu agira gite mu kaga. Wanashima je Niyombare birashika nkamuvugisha, je ndamuvugisha. Iyo ndamuvugishije mu bantu bose bahunze, niwe wa mbere by'ukuri akunda Nkurunziza kurusha abantu bose. Sinzi ko Ndikuri yo yibaza ko yakunda Nkurunziza kurusha Niyombare. Niyombare ndamubajije wavuga ati jewe nashaka ko Nkurunziza atarenga ku mategeko, arangiza akaruhuka agahabwa iteka ry'uwarongoye igihugu kandi umuryango wiwe ukaguma umufise. Atabandi bo baramuhenze bamutegurira kumwica, baramuhenda ngo bari kumwe, birangira bamwishe. Niyombare arakubwira neza urukundo yari afitiye Nkurunziza ntabici ruhande, nta wundi mupoza n'umwe ndubavuga ivyo bintu. Ikigira kabiri, Niyombare niwe muntu yama yatuhanuye twese atubwira ati mwebwe muca ku ruhande, mwebwe mujya kugwanya CNDD-FDD, nimutumbereze neza abariko barica igihugu, mureke kubwira aba CNDD-FDD bose kumenga muriko murabagwanya. Yama yabitubwiye. N'umuntu akunda bose CNDD-FDD burya bavuga ati iyo muyitutse mwamwibagiye ko je nagwanye imyaka 10 muri yo, mwamushatse kuvuga ko nagiye kugwanira ubusa, ko ntafise impamvu nanje nagiye ku rugamba. Uko niko atubwira Niyombare. Tugatu ujya mugambwe genda murabe ururimbo rwayo, ururimbo ruvuga bino bintu twese tuvuga. N'umugambwe twagwanye tuvuga ko ata muntu azosubira kuba impunzi. N'umugambwe twavuga ko dukeneye igihugu atawanja wangura, dusangira ivy'igihugu twese. Akatondeka bobo ivyo babona, akatavuga ati kubwanje n'umugambwe umeze nk'indege yanyurujwe, hari akagwi kariko karoyobora iyo ndege kayitwara hatazwi, mugabo ivyumviro vyabo babitaye. Uko wowe niko avuga, simvuze ngo niko ndabibona, mvuze ivyo we wavuga. Rero Ndikuri yo ariko aramutuka, niyo kwibaza ko ari wakunda uwo mugambwe wabo kumurusha. Ikindi numva no kongerako, ikete giwe yanditse ico gihe ryavuga ngo ku neza y'u Burundi, yongera ko ngo ku neza ya CNDD-FDD, arangiza avuga ngo ku neza ya Nkurunziza n'umuryango wiwe. Ntahirahire ngo akora ikiringo cya gatatu, yamaze kuvuga amakungu azofatira ibihano Burundi, yamaze kuvuga ingene abarundi bazogumuka, yamaze kuvuga impande zose ibintu byose bizoshikira Burundi byose birashika. Uyo muntu niwe akwiye kwimbirwa umwanya wose bamwambika ivyondo nk'uko babigira, cyangwa uwo muntu n'intwari ku gihugu cy'u Burundi? Nigeze kumubaza ikindi kibazo, Niyombare, ni kubera iko uriko urasoma declaration yo gukura Nkurunziza utigeze uvuga ko ukuye ibwirizwa shingiro, ko kudeta zose zihagarara gukura ibwirizwa shingiro? Burya wewe warashaka gutwara ico kibazo? Nakimubajije anyishura ati jewe nagwanira ko je na bagenzanje cavuga be na Siriro Ndayirukiye nabo bari kumwe,
ntitwagwanira ko ibwirizwa shingiro ryubahirizwa n'amasezerano yarusha. Ujya mwanya ko Nkurunziza yari yananiranye ariko yica abanyagihugu, twafata ko yovaho umukuru w'inama nshingamateka nk'uko ibwirizwa shingiro ryabivuga, akabandanya agategura amatora, abarundi bakitorera uwo bashaka ko abatwara. Niko yanyishuye. Umuntu agenda asubira muri iyo declaration, Niyombare ntiyigeze ahagarika ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Bica bigorana no kuvuga ko ari kudeta iyo utahinduye, utakuyeho cyangwa utahagaritse ibwirizwa shingiro ry'igihugu. Icyanyuma novuga iyo umwumvirije ibintu avuga. Ndabashimiye cyane Alice Hakizimana, ndashimiye cyane Jeven niyo nkuru muriko muremesha kino kiganiro. Ndaramukije kandi Pacifique Nahazwe, Gratien Rukindikiza na Innocent Muhozi mwatumiye muri kino kiganiro. Ngiriye ko nk'umuryi w'igisahira nshimire kandi shiramwe Focode ko bemeye ko kandi banavuga ko mu karere harimwo ivyiyumviro mponyabwoko canke amayeri iperereza, hanyuma kandi n'amakenga bafise. Ikibazo canje ca mbere ku bijanye n'inyifato ihari muri kino gihe mu gisirikare, ikibazo ca mbere kijanye n'ivyuma bivugwa ko vyo ikibazo mukibajije nde Bonfils mugire ko muvuga n'uwo mubajije kwishura uza kumva ko agifitiye inyishu, ariko Pacifique na Rukindikiza vyoba vyiza. N'ikibazo kijanye n'ivyuma vya transmission bavuga ko bari vyimuwe bikugwa i Bujumbura bikajanwa hagati mu gihugu, bavuga mu mabanda, abandi nabo bakavuga Igitega. Ni ivyuma vyo gutumanako amakuru mu gisirikare ngo batinya ko i Bujumbura bishobora kugira ibibazo. Ikibazo ca kabiri ni urugendo rwa Prime Niyongabo i Kinshasa, ariko imbere yuko aje Kinshasa kuwa kabiri ku mugoroba yuriye indege y'akajugujugu ava i Bujumbura mu Gipara aduga Igitega, mu kanya gato yabagarutse agaruka kandi ku biro mw'ijoro bukeye acaje Kinshasa. Mwomenya Igitega yatwaye ubutumwa bumeze gute ku basirikare, ko abasirikare benshi bagumanye amakenga babonye izo ngendo zigikubikubi n'ayo masaha y'umugoroba babonye. Hama intererano nazo kubijanye n'umuhari FDLR. Umuhari FDLR amakuru mfise mu Burundi winjiye kera, abavuze ko bafise amakenga aya canke hariya, aho ngaruka nkagira icizere nuko abarundi ubwabo banywanye batakirabana ayingwe mu myaka 30 heze canke 30 n'iyindi heze, ariko nayo FDLR iriho mu Burundi. Icambere kivyemeza, hariho umu FDLR yigeze gufatirwa mu kibira mu 2021 yitwa Ngenzi Bahati Pacifique, yaramaze imyaka afungiwe muri PM, ariko muri PM akaba nko mu hoteli akirirwa aterera imiti mu misegetera abasirikare, akababwira niko afande ibi nibi. Mu nyuma mu mwaka wa 2004 na 2005 bavuga ko yoba yaratanzwe, bamwe bakavuga ngo yatanzwe ngo umuhari M23 ngo gihe nawo wari ubahaye abasirikare 200 wari wagize imbohe. Ariko uwo muntu yari mu FDLR yafatiwe mu kibira c'u Burundi ku ruhande rwa Cibitoke muri Mabayi na Bukinanyana. Ayandi makuru akavuga ahubwo ko uwo mu FDLR batwara ku rugamba muri Kongo, akihuza n'iyindi migwi y'abagwanyi ba FDLR bari basanzwe muri Kongo, ko yarasanzwe anakorana n'iperereza ry'u Burundi. Niba hari amakuru bamufise ko naho nyene barabivuga. Iyindi ntererano isa n'icemezo c'aba FDLR ko bari mu Burundi ni gihe inyuma y'ibihumbi 2015 hafi y'ama emetere ya televiziyo muri quartier asiatique hari ahantu hari inzu yari icunzwe n'abapolisi ibamwe abo FDLR. Mbere abasirikare bari kuri iyo position yo kuma emetere baragira amakenga cane, ariko barabura uwo babaza ko kubibaza ko no hejuru bo babizi. Ico gipangu bavuga ko cari igipangu c'umuntu yahunze cabamwo aba FDLR barenga 100. Ivyo vyavugwa n'abari basanzwe bahakorera akazi ko gucunga umutekano, ko yari inzu irimwo amagerite. Magerite ni tuya tuzu twizamu tw'abasirikare canke abapolisi bacunze ahantu. Abo bantu rero bakaba babona baza kunywa inzoga muri quartier asiatique mu nyuma y'ibihumbi 2015 uko vyari vyifashe. Murumva rero ko ari abantu basanzwe bari mu gihugu. Hanyuma kubijanye naho murangiza Bonfils musigaje amasegonda 25 30 jebe kubera wanciriyemwo wantwaye 10. Hanyuma ibi bijanye n'inyigisho mbi kandi zigishwa n'amaradiyo ya za Rondera FM n'ibindi, n'aba bantu biyita abahutu basumba abandi canke abatutsi basumba abandi, bose ugasanga bahurira mu gukorera iperereza no kugomba gucuvya aba n'abariya kugira ngo bahave bagwiza urwanko mu Barundi, bongere bana subiza inyuma
ubumwe canke intumbero yo kwereka abarundi ko tugowe amwe. Murakoze. urakoze Bonfils Niyongere. Nk'umunywanyi akurikira ni Jisi Ndorere niyo bari kwatwumva yugure mikro yiwe. Murakoze muranyumva Turabumva doga ku ndabashimire ijambo. cyane ndabashimire cyane reka mfate aka kanya ndabashimire mwese muri ngaha cyane cyane abarongoye FOCODE. Ikibazo cya mbere ndakibaza umunyamategeko Pacifique Ninazwe, nibaza ko ari umunyamategeko naho asanzwe ahagarariye FOCODE ngaha, ariko bishobotse nabonye n'umutumire naho kumburengera ngo atari bame nabonye uri ko arumviriza naho atari umutumire witwa Bashirahishize, ndazi ko ico kibazo nibaza ko nawe nyine rucishura amajambo y'ibi nyine turiko turavuga ajanye n'intambara aherutse gushikirizwa na Reberiano avuga yuko bemanze ko bashobora kwica abantu bagahonya abantu, mbere akanatanga n'akarorero ko kuva muri 2015 bishe bagahonya, we yavuze ko barangije abantu bigeze gutera Burundi. Ayo majambo ntashobora kuba ivyemezwa nka mwebwe muri dufate ashobora kubicemeza yuko abantu bashobora gukora dosiye zikabikwa nk'ahandi nk'ibyaha by'agahomerabunwa, ibyaha bitagirirwa ikigongwe, ibyaha byo sinavuga mbere ko ari byo mu ntambara nk'ibyaha by'agahomerabunwa, ico no kwita crime contre l'humanité. Ubwo ntibishoboka yuko abantu botegura dosiye bagapfa kubishira hamwe naho izindi ziri kumbure nta ubizi ngene bizogenda. Ico kibazo ngomba Pacifique canke Bashirahishize akinyishure. Ica kabiri Reveriano yasubiye kandi kuvuga ati ibihumbi ati bagomba kuza gutera bazotegure abantu 200. Ico kibazo nakibaza nyene Pacifique Ninazwe na Muhozi. Ubwo abuze 200 ubwo n'ibintu avuga gatwituma gutyo canke niye retorike yindi ifite ikinyegeje inyuma. Ubwo ivyo biharura avuga ni biharura avuga kubera ari umuhinga w'intambara cyangwa ni ibintu avuga imvugo mbabarira amatwi mugabo afise ikigomba gusigura. Bo ica gatatu arico ca nyuma kugira nce mpeza ni nk'intererano nuko nahavuga gutyo baragerageje kwigisha ibijanye na ideology canke urwanko. Nibaza yuko abo bantu naho babigerageje bashiramo ingufu nyinshi, ari naco gituma nagomba kuremesha abarundi canke abo bantu bandi bavuga bati hagize icoba hariho ko abantu bashizwe mu kwanka nuvuga ni nk'aba otage ko boca bamara abantu, barashobora gutegura ubugwi bwo kumara abantu nk'aba SAS n'ivyo barabafise, ariko abarundi nibaze aho bageze muri no myaka biranaboneka neza yuko nizere kandi ngira ngo abantu benshi barabivuga umwanya munini waciye bariko barigisha amahoro kandi abantu baguma bavuga. Jewe ndafise amakenga ko abarundi bazosubira kwemera gufata imipanga bakica ababanyi babo kubera yuko iyi ntambara nta nubwo bagerageza kubishira mu bwoko, abariko barakorerwa nabi bariko baricwa nkuko FOCODE yama bivuga neza barabivuga sabatutsi. Hanyuma Rede Tabara niyatera abantu bariko barabivuga nkuko nyene barazi neza yuko hariho umuntu aba afise mwene wabo muvyara we wahunze wande ashobora kuja mu kirobere, kuko umuntu ahunze ukanka kumwakira arashobora nkuko n'abandi babigize kuvuga ati nta kundi reka nje gukoresha ingufu. Ndorere mugerageze musoze amasegonda 20. Sinaribwo mpeze umuntu usana ko ndaharona nimfise ntuzenya ngaho uranciriye, ariko nagira mpeze nshimira mwese byo mwariko muvuga reka ace mbwiriza ngaho banyishure kuri ivyo nongera mpumuriza abarundi yuko iyo atari ubwo simvugo y'ubwoba ngira mwogira ico muyivuzeko, simvugo y'ubwoba gusa, ubwo vy'ukuri arabona yuko abantu bazokwica abantu 200. Ubwo so gutuma umutwe murambabarira. Murakoze naho ngomba gushaka. Murakoze Jisi Ndorere. Umunywanyi akurikira ni Père Terimbere niyo bari kwatwumva yugure mikro yiwe ijambo rigwiro. Mwiriwe mwese. Mwiriwe. James ibibazo bibiri, kimwe ndacerekeza kuri Rukundikiza kindi kuri Muhozi. Nagira mbaze Rukundikiza novuga nk'umusirikare. Ndamubaze en fait muri situation igihugu kirimwo ubu ukuntu ibintu bimeze, politiki imeze, turazi yuko mu bintu bya matière ya défense en fait politique ariyo ifata ama decision kenshi.
nagira mbaze mbe harya valeur igenga umusirikare w'umurundi en general niziye canke ethique agenderako niyihe bishoboka gute yuko nshobora tuvuge nk'ubu je ndi umupolitisien nkaza nkabwira umusirikare nkarukundikiza ni genda ugwane muri Congo akagenda nk'intama atazi ikimutwayeyo ico ni ikibazo nagira ndamubaze yompa umuco canke yoduha umuco kuri ico kintu en fait ukuntu abasirikare bo mu Burundi sindiko mvuga bajya bato bato ndiko mvuga bashaka n'abajya baba officier canke babarye bazi biriko biraba muri Congo information nka zose bazifise ikibazo gira kabiri ngenda cerekeze kuri Muhozi agitangura yavuze aba FDR aravuga yuko en fait ubu yabari actif ari abana babo Petra abuzukuru babo ivyo ni ibintu tuzi yuko vyatanguye kuva kera za muri ama ideologie za Parme Hutu ubu rero CNDD mu Burundi nayo nyine ikoresha ivyigwa vy'ico gihe kandi uravye na politiki ibi vyose bavuga uyu mukuru w'uyu mugambwe CNDD na Evariste urabibona indirectement ko ari ivyo avuga bo aba ku ma social media basigaye bafise abantu atakindi bigisha atari ico najya amaradiyo ibyo byose vyavuzwe sema ikibazo aho kiri bishoboka gute yuko twebwe abarundi c'est vrai honnêtement je suis fier kubona abarundi benshi twarabirengeye ivyo vy'amoko hari no ngaha benshi bavuze bati ubu nabicwa benshi bashaka n'abahutu mugabo ikibazo canje aho kiri bishoboka gute yuko tudashira inguvu mu kwerekana yuko ideologie ya FDLR en fait ari iyo CNDD en fait yafashe uwari iri kirakoresha mu vyikora vyose nivyo murakoze murakoze namwe Alice murakoze umunyanya akurikira agatelefone kari kangowe murakoze umwakurikira ni Reynold Butani ariko atwumva yogure mikro yiwe ashikiriza ikibazo ciwe. Ego, merci Alice, merci Gilbert, merci abantu bose muri Focode bafasha kuri iki kiganiro kuyitwara Pacifique, kubatumire Innocent Muhozi Rukundikiza n'abantu bose bariko baratwumviriza hamwe n'abaza gusaba ijambo n'abazotwumviriza iyindi myaka. Muracanyumva? ego Okay. Jewe ikibazo canje ca mbere igifatiye ku mayeri y'iperereza aho naho Muhozi na Pacifique bodufasha gutahura ku kintu nigeze kubabaza mu kindi kibazo mu kindi kiganiro aho twariko tuyaga justement ayo mayeri y'iperereza iperereza rikoresha kugira ripfuvye abantu rishira abantu muri confusion ivyo bo bise la tour de Babel. Donc abantu baza biyita ngo bariko baragwanya leta ya Ndayishimiye leta ya CNDD ariko kumbe barayikorera. Ico gihe nari narabajije Pacifique nti hari umuntu yahora yandika muri site yitwa abarundi.org. Uwo muntu yiyita Thierry Hakizimana. Uyo muntu vraiment ntaca atakoze kugira amenagure umuntu wese ico gihe yahaguruka kugira basi ahanura abarundi ati iyi pouvoir ya CNDD-FDD iriko irakora ikibi. Uwo muntu yitwa Thierry Hakizimana mu nyuma arandika aragira pas conférence de presse communiqué de presse aravuga we ubwiwe ko yitwa Jean Bwejeri. Ico gihe ico kibazo nakibabajije ko nibiki Pacifique aravuga ati uyo muntu nimba yahora yandika muri abarundi.org akorera iperereza. Ica kabiri uyo muntu yakora mu nyuma mu space dusanga akorana no witwa Félicité Nkunzimana. Félicité Nkunzimana akiyita ziri kunama ngaha ku space yama yigisha ubwoko abatutsi mu nyuma tumugize ko amatohoza kuko ntaca atakora kugira gumateranya abarundi dusanga abi wabo nabo bavukana bakorera Reverien Ndikuriyo
akanamufasha no kugura amazu muri Canada. Uwo bavukana atwara mu Burundi kijya gisata ca XBet bijya vyo kubetinga kuma match ya football n'ibiki, bakagira ama blanchiment d'argent. Abo nyene bagakorana na ambassadrice Nina, ariko ico ni cari gitangaje yuko abantu bo kwa Reveria bakorana na ambassadrice Nina. Ikibazo mfise cette fois nyamukuri, turetse abarundi.org Muhozi kuko yiriwe mu ma media kuva kera, c'est un novyita gute des vieux loups des médias, yodusigurira abarundi.org. Par contre ndafise ikibazo kuri Pacifique. Mu bantu bakorana nabo bantu hariho uwitwa Christian Nduwimana avuga ko Pacifique yaba yaramuhaye inkoho muri Decembre 2015, tuzi neza ko Pacifique atari mu Burundi. Uwo mu Christian Nduwimana nyene muri 2015 avuga ko yaba yarafashwe n'umuntu yitwa Gahomera, famille yiwe son grand frère yitwa Pacifique Ndayisaba, akavuga yuko bateranyije amahera menshi, baragira ama alerte menshi kugira abe libéré. Est-ce que muri Focode canke zari Giteka canke bande mwoba mwararonse alerte y'uwo muntu yitwa Christian Nduwimana ko yoba yafashwe? Ico ni kibazo kimwe. Ikindi kibazo kuri Gratien no kuri Muhozi no kuri Pacifique d'ailleurs, muradukurira surtout Gratien na Muhozi, mwarabonye igisirikare ca kera ukuntu cagwana, ukuntu cabaforme n'ibiki. Est-ce que igisirikare c'uno musi twocita igisirikare canke n'abanyerondo bambaye uniforme? Iyo question iri très sérieux, kuko kwambika uniforme umuntu ni kimwe, kumuforma n'ikindi. Kuko hajya Reverien avuga ngo afise 200,000 hommes, ngo ashaka 200,000 hommes bazoza kumugwanya. Est-ce que birakenewe by'ukuri ko nzi ko FPR yafashe igihugu bafise 20,000 hommes contre interahamwe miliyoni zitari zizi nico gisigura kuba forme canke kuronka entraînement? Mwebwe mwabonye igisirikare ca kera, mukabona icubu, mukabona Rede Tabara y'ubu, nkuko mwabivuze hagiyemo n'abantu ba kera bazi igisirikare bagiye kubafasha, barabongereza inguvu. Mwebwe iyo rapport de force mubona ipencha en quelle faveur? Naho ndahejeje ikibazo canje carico. murakoze none twavuze ko ibibazo bitajanye na kino kiganiro ngira ngo bitaza kwishurwa, abatumire baza kuraba ni babisa akanya bakwishure, mugabo hariho ivyinshi bidahuye twa turavuga no munsi. Umutumire kurikira ni ndi kuri Adronis, niyo tsaguhereza kuri umugwi wa mbere, niyo abari kwa twumva yugure mikro yiwe bazi ikibazo ciwe, twe tureka abatumire babanze bishure ibibazo bibajijwe n'aba batanu ba mbere. Adronis ngira ngo ntari hafi, niyo abatari hafi reka turekeje Jisene abaze akabazo kiwe ni wakurikira. Jisene ni mwamuriko mwatwumva, mwugure mikro yanyu. Ngira ngo kumbe nawe nyine ashobora kuba atari hafi, ngira hafi mugabo nko ijambo ubundi nza kuzapfa mwabikoze. Merci. reka dukurikira imbwa y'Imana niyo abari hafi iyo kugura mikro yiwe akabaza ikibazo ciwe. Ego Mearisi, murakoze kumpa ijambo kandi ndakingutse kiye n'abateguye ikiganiro. Ikibazo ca mbere nshaka kukibaza uyu muntu yahoze ari umusirikare umushingantahe Rukindikiza. Okay, mu biganiro uburyo mwatangwe mwavuze yuko hasize umuntu igeze ucisha amati abanyagihugu b'abarundi bafashwe anotage. None nka wewe Rukindikiza wawe umusirikare ukabuzi inyifato z'abasirikare canke ubusirikare uburyo bameze, iyo muravye abasirikare b'u Burundi ico kibazo cyuko bo baba barafashwe anotage mu bivuga gute ko umuntu ariko uraba nawe usanga baragize ico kibazo nyene cyo kuba barafashwe anotage? Hanyuma ikibazo gira kabiri nashaka kubaza Noze Innocent Muhozi, kuko we ashobora kuba aronka amakuru ahagije nibaza ya gisesangura atanga inyishu. yego sinzi ko waheze kubaza ikibazo kugira ngo ikibazo gira kabiri ni ikibazo kijanye n'ibijanye n'intambara. Urabona ko abantu bagwana babagwanya leta babagwanira leta bose n'abana b'u Burundi, kandi intambara yibaye amaraso araseseka abana bagapfa b'u Burundi.
hanyuma abateza intambara bobo nta numwe aja ku rugamba, bobo iyo intambara iteye barabandanya ubuzima bwabo bukabandanya, nk'abo bantu bari mu gihugu bari gutuma haba intambara yatera itatera ubuzima bwabo bandanya nk'uko bwari bwibereye, ahubwo hari n'igihe n'intambara iteye bavyungukiramwo bakabandanya begeranya ya mitungo yabo yo kwigura ayo mazu ngaho muri Canada. None ikintu mbaza, nta buryo hoboneka abantu b'abagabo bakarondera uburyo bakoresha ingufu zose zishoboka ku buryo ibibazo vy'Uburundi bishobora gutorerwa inyishu ata amaraso y'abana b'Uburundi arinze gusesa. Ikibazo gira gatatu naco ngiye kwibaza Pacifique, nk'umuntu mbona nawe aronka amakuru ahagije cyane, nk'umuntu aronka amakuru ahagije cyane. Yego. So none ga Pacifique, mu gisirikare bipfira hehe kugira ngo ubone umuntu w'umusirikare ari gutabaza umusivile, kandi kare abasirikare ikintu bajejwe ari ugutabara. Gute umuntu yajeje gutabara usanga ari wari gutabaza, bipfira hehe? Mwe mubigerageje gusuzuma ku makuru mufise mwe bamubona bipfira hehe? Murakoze, ibibazo vyanje vyari. Murakoze namwe, reka tugaruke ku batumire. Turahera kuri Gracier Rukindikiza Muhozi, hanyuma Pacifique. Ngira Gracier Rukindikiza mwotangura mukishura, ngira mwanditse utubazo mugire ko mwishura ababajije bose. Egome na je abambajije simengo ni batatu. Hariho uwitwa Itera Imbere yavuze donc kuri agateka k'umusoda valeur aho kuwatanguye kubabaza ni Bonfils Niyongera babaza ko mufise amakuru kubijanye na materiel de transmission yoba yakujumbura twagwa mu mabanda. Urakoze kubinyibutsa kuko yari yatubajije twese navyinzi. Yego, hariho ivyo yavuze, hari ibibazo bibiri yavuze ivyerekeye gutwara ibikoresho vy'igisirikare vya transmission. Mu bisanzwe mu gisirikare ingwano iri hajya muri Kongo, eta major y'u Burundi ipanze nabi. Kubwi wanje jewe ndayivuga kubwi wanje, yaba ari jewe ntwari igisirikare, eta major y'u Burundi nibikiri hajya Bujumbura, mba narayijanye nk'ahantu Igitega canke Imwaro imuramza hehe. Kubera kuri ibi bintu vya transmission harashobora kuba hari ikibazo c'ikintu cyuko bibashobora kuba buye kuva muri Kongo bagaca bijana hariya, barafise igituma babijanye. Je ni pour des raisons techniques niko ndavyibaza. Hama yabuze ikindi, chef wa état major Prime General Prime Niyongabo yagiye Gitega na helicopter agacagaruka agajeja muri Kongo. Urugendo rw'umushefu wa état major yagiye nkuru agiye nk'Igitega harimo ibintu bibiri, hashobora kubamwo kimwe. Kicambere ashobora kuba yagiye kugira kozere morale n'abasirikare kugira ngo baganire yumve ivyo bavuga ingene bameze. Muga je nibaza ko atari cyo camujanye kuko urugendo rumva rwarihuse, kozere morale kenshi rateba. Nibaza yuko yagiye kubona abakomanda b'amakambi hari, abakomanda bijya region hari. Iyo agiye kubaraba rero kenshi sinuvuga ngo babashiriye amategeko, kuko amategeko barafise uburyo bayarungika bikingiwe n'ibintu by'igisirikare, ari amategeko y'ama SOI n'amayentuze. Hanyuma mugabo abagiye ico bita consultation, kubabazabo ico biyumvira. Je nibaza ko cyane imbere ko aja muri Kongo yaragiye hari yavuga ati hariho komando hariho n'abandi, ngomba ndabaza ico biyumvira, ngende muri Kongo mfise ikintu ntwaye. Iki nkabivuga yuko nishimikije yuko muri iyo ntwari hari umuntu agomba yuko abasirikare bataha ni Prime Niyongabo, President w'u Burundi, umukuru w'umugambwe n'umukuru wa Assemblée Nationale bagomba ko bagumayo. Ndabivuga kubera harabaye inama mu misi yaheze, ndabivuga nkurikije uko umwe wese yarafise aho yishimikije. Hanyuma ngarutse rero kuri Itera Imbere ku kibazo yavuze ibi vyerekeye ngo abasirikare kumbure imbere ko mwishura Tera Imbere hari ikintu muvuze